Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe. Numva mu mutima wanje ngomba kongera gushima Imana kubwo uyu mwanya Imana impaye kugira ngo dushoboye kuganira ku ijambo ryayo. Muri kumwe na rero na Françoise Habonayo. Imana niduhezagire. Hanyuma nagomba tubandanye kuri igice ca mbere twaravuze ku vyerekeye Yeremiya, ingene Imana yamutumye kuburira abantu, hama rero amaze kubivuga bagacamujana mw'ibohero. Twarabibonye ingene Imana izi gutabara. Uyu munsi rero ngomba kuvugana namwe ku ikintu cerekeye kuvuga canke inkuru canke umuntu akavuga agatanga amakuru. Turavuga ku bantu bane, aba bantu bane bagiye kuvuga aya makuru babwira umwami. Ni kuri Yeremiya 38 ni ca gice duherutse kuvugana ko n'ubu ni igice cacu ca kabiri niko novuga. Aba bantu bane tubasanga ku murongo wa mbere ngo abantu bane ngo baciye bagenda babwira umwami ngo bumvise ngo Yeremiya ngo abarira abantu bose, ngo ababarira iki? Ababarira imburi y'Uhoraho. Hanyuma rero bavyumvisa bivuga baca babwira umwami ati mwami, ibi bintu Yeremiya yavuze ati vyaciye intege abahizi. Tubisoma hariya ku murongo wa gatatu, Jeremiya 38 ku murongo wa gatatu, ngo uku ni Uhoraho avuze, iki gisagara ntikizobura gutangwa mu maboko y'ingabo z'umwami w'i Babuloni, nawe azogitsinda. Maze abaganwa babwira umwami bati, uwo muntu akwiye gupfa, kuko aca intege z'abahizi bagisigaye muri iki gisagara n'abantu bose. Yeremiya rero yahowe ngo aca intege z'abahizi, abahizi bari mu gisagara. Ahandi mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo aca intege z'abasoda, abagwanyi bagwanira igihugu, ngo baca intege rero, ngo kubera ayo majambo avuze ko ico gihugu kizoneshwa, ngo kandi sabahizi gusa ngo n'abantu bose. Rero ngaha baca bavuga ati kubw'ivyo rero mwami, uyu muntu ibi bintu avuga biraboneka ko adakunda kino gihugu, akwiye gupfa. Urumva bazanye inkuru bati twumvise avuga uku, rero ivyo yavuze bifise impact imeze gutya, ica intege abantu kandi abahizi, kandi saba gusa n'abantu bose. Umwami aravuga ati sawa, mugirira uko mushaka, ndamushize mu maboko yanyu. Baca baramufata mujana muri rwagobo ruri muri prison, twarabibonye. Ubu rero nje kuvuga inkuru y'uwundi muntu. Uyu muntu yakoreshejwe n'Imana yitwa Abedumeleki. Nawe ngo yakora ku kirimba, ngo acaragenda nawe avuga inkuru. Ndiko ndavuga abantu bazanye amakuru. Aba bantu bane bazanye inkuru y'ivyo Yeremiya yavuze. Uyu Abedumeleki nawe yazanye inkuru yuko Yeremiya umuvugishwa n'Imana yatawe mu gobo, kandi ubwo gobo nta mazi arimwo, kandi azokwicirwayo n'inzara kuko nta mikati isigaye mu gisagara. Urumva rero abo bantu babiri bazanye inkuru. Bamwe bazanye inkuru y'ivyo bumvise yahanuye, abandi uyundi nawe azanye inkuru y'igihano yaciriwe uyu muvugishwa w'Imana. Umwami yongera avuga kwa kundi kuko yabwiye abambere ati ndamubahaye mugira uko mushaka, yaciye abwira uyu nawe ati bwebwe kuzanye umutima wo kugomba kumutabara, nawe rero genda urondera abantu 30 ubazane mufashanye mu mukureyo. Haleluya. Ndagomba kugira ngo tumenye bene data, igihe cyose uvuga inkuru uba ufise objectif yihe. Kuvuga ntureka kuvuga ivyo wabonye, ariko intego ufise ni iyihe. Aba bambere bari bafise ko intego Yeremiya yofatwa agafungwa, ariko uyu wa kabiri yitwa Abedumeleki nawe afise intego yuko Yeremiya yotabagwa atarapfa. Yesu nashimwe. Umwami avuga kwa kundi, wewe ufise intego yuko atabagwa, rondera abantu 30 mugene mu mukureyo. Nararavye kuntu uyu Abedumeleki yaciye abigenza, yaciye ahitana abantu 30 nk'uko yabwiwe, ngo aca aragenda ngo mu nzu yo hasi
kuko novuga nti muri magaze batamwe impuzu batacambara, ngo acahitana ibihuzu vyinshi, ngo asheshe amashamba umugozi, baterera hariyo Yeremiya ari barabimanukiriza ku mugozi, bacabwira ati Yeremiya akira izo mpuzu uzishire hano nyinshi, izindi uzishire hano ucucata n'umugozi, natwe twe tuguterura. Haleluya. Yeremiya aca araduga, niko bamugenjereje, aca ava muri ubwo bwoba. Inkuru nzanye kuvuga ni inkuru imeze gute? Mwene data uri kurankurikira, ndagomba nakubwire ko niba hariho abantu bakwanka bane canke naho yoba umwe arashaka kukwanka kandi akagushirisha mu gasho, birashoboka, duhora tubibona uko bangana kose, sindabizi, bakagushirisha mu gasho, nivyo barabikora. Ariko Imana ntibura nayo ubundi izokoresha ashobora gushikira umwami nka kurya bajya abandi nabo nyene barashikiriye umwami, agaca agenda akakuvugira, kandi Imana nawe ikagutabara. Aha ndagomba mvuge ngo iki? Ndagomba mvuge ngo mwene data, position urimwo yose uyikoremwo neza. Aba bane abaganwa bari bafise bari bafise icicaro ciza, bari abantu bubashwe, bari abantu umwami nyene yabwiza kubumviriza. Ariko n'uyu nawe y'umukozi mutoya, haleluya, Imana iranyongeye kunyibutsa kumenya ngo nta muntu n'umwe gukengerwa. Uwo wese Imana yagushiriye aho hantu ni uw'umumaro kuri wewe, yaba ari uyu mukozi wo mu nzu ni uw'umumaro kuri wewe, kuko uyu arashaka kukuburira abandi bantu batakubwiye. Ariko wewe kuko aza kugusigira ibirato, ariko wewe kuko aza kukugororera impuzu, ariko wewe kuko aza kukwegera, arashaka kukubwira ikintu. Imana ishimwe. Bakozi mukore neza, haleluya. Ngo umuntu wese akora neza ngo data azomuha icubahiro, ngo data azomuhemba. Aha ndiko ndasurinya umwene data, kora uko Imana yagutumye. Wewe ntiwikengere ngo jewe ndi umuntu muto, jewe ntibonyumviriza, abo kumviriza. Naje sinikengera, oya, sinikengera haba namba. Sinikengera ngo ndiko ndavuga ntabona uwo ndiko ndabwira, ariko ndabizi yuko aya majambo ndiko ndavuga agushikira uri mu nzu yawe, niba gushikira uyu munsi, niba azogushikira ejo, ariko ndabizi ko azogushikira, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Ico Imana yagenye cyose, ico Imana yavuze ngo ego mene kibe, ibifitse cyabigiriye. Yesu nahabwa icubahiro. Rero uyu muntu w'Imana Yeremiya aca aratabagwa. Babandi bane bamutererayo, Yesu Kristo, ntabwo ari bariya bahamagaye ngo ngwino mu mutore. Mwene data, gutabagwa kwawe ntikuzova kuri bariya bagutereyeyo. Bariya bazi ko wapfuye kandi bifuza kupfa, ariko noneho humura, Yesu yaribikiye abandi bo kugutabara. Niba bagutereye, Yeremiya bamutereye ari bane, ariko abo kumutabara babaye 30. Yesu nashimwe. Yesu afise ukuboko kunini, afise ukuboko kunini ko kugutabara. Ndakubwira neza yuko bishoboka bariya bane bamutereyeyo kumukurayo, kumbure byari kubananira. Sadepaninga arico kinogo cari kingana. Birashoboka ko byari kubararari, ariko Imana yo mwijuru irafise abandi yibikiye bajeje gukora igikorwa ciza cose. Rero wewe mukozi w'Imana ntutinye, uko byomera kose ntutinye. Nje kugutera intege nkumubwira nti Imana ifise abamarayika, irafise abamarayika bo gutabara, kandi irabafise koko. Kandi inzira z'Imana zo gutabara ntawe uvuga ngo bizogenda gute. Aba bantu bane bobo bari baguma bavuga ngo bagaharura, amazeyo iminsi 2, amazeyo ntarajya, amazeyo uyu après une semaine azoba yapfuye. Ivyiwe ntibizosa kuvuga ukundi. Ariko reka nkubwire, Imana mu migambi yayo ntiyari uko Yeremiya apfa umwami atarasobanukirwa neza ico Imana yagombye ku gihugu ciwe. Turabibona ingene yahavuye akakugwayo, abantu bamaze kumukurayo, yaciye agenda, umwami aramubwira ati nimumunzanire hano. Baramumuzanira ati mbwira neza rero, aca aramudondera neza mpaka aravyumva neza neza neza. Ati ubu rero mwami, ico nkubwiye wewe desida, inama ndakubwiriye niyi, niba yumva urakira, nutayumvira naho si jewe.
aha ndiko ndavuga nti abakozi b'Imana cyangwa abavugishwa n'Imana, uwo wese afise icyo yatumwe n'Imana, wewe saha wo gukonvenka umuntu, wewe vuga uko watumwe, hanyuma data arabizi. Uwavyumvise niwe azodesida uko ari bukore, ko yumvira cyangwa atumvira. Twavuze byinshi, tuzoshishikana no kuvuga byinshi, ariko twebwe ntitwitaye kubumvise ibyo twavuze cyangwa kubavyumviye. Twebwe twitaho niba navuze ko Imana yambwiye kandi nkaraba ko atanakimwe nasize. Haleluya. Kandi icyo nkwiye kuvugira ahabona, ahagaragara, ndaraba ko nakivugiye ahagaragara koko, kugira ngo ntihaze hagire umuntu avuga ngo ntabyo numvise canke ngo nabibwiye nkunzi zanje abandi ntibabimenye, ariko biragahera yuko noreka kuvuga icyo Imana yambwiye. Yeremiya uravye ha ku murongo wa mbere, aba bantu bamutaye ngo kubera iki? Ngo kubera yabivuze mu bantu bose. Raba ku murongo wa mbere ngo Shefatiya mwene Matayi, Gedaliya mwene Pashuri, Yakuri mwene Sheramiya na Pashuri mwene Marakiya ngo bumva amajambo Yeremiya abarira abantu bose. Bababajwe nuko ivyo bintu vyumvikanye muri benshi, mu bantu bose, bitavuzwe muri bakeya. Kandi mumenye yuko ari strategy ya Satani kugira ngo ibintu ntibimenyekane. Hari gihe ubutumwa Satani ashaka ko butamenyekana, ngo abantu ntibabimenye, ngo ivyo binibimenya abo mwishengero kanaka gusa, ngo ivyo nibimenya abo mu muryango wa banaka gusa. Oya, niba ari ibintu biraba isi yose, bikwiye kuvugirwa ku mugaragaro kugira ngo bose ababishoboye bashoboye kubimenya. Yesu nashimwe. Kandi Imana data yaragiriye neza Yeremiya, ntiyamuhaye gutinya. Ubundi byari bikwiye gutinya, kuko nibyo ko amajambo Yeremiya yaje kuvuga yari amajambo ateye ubwoba, bisa nkaho umenga ni kinyume, bisa nkaho by'ukuri yari amajambo yoba yarakwiye kumwicisha. Kuko niba abantu abasoda bariko baragwanira igihugu bagomba ko igihugu gitsinda, hama hagaca haza uwundi muntu akavuga ati yamara mwese nimusohoke nimukivemwo, iki gihugu cyatanzwe, Imana yagitanze, ahubwo nimugende mubisabe. Urumva ko ari amajambo y'agacavutu. Ariko nimba ari Imana yavuze, none bagire gute? Yabwiza kubivuga. Rero ndiko ndabwira mwene data, wewe uri kurashikwa ko no gutukwa no kwankwa no kugira gute kubera wavuze kumbura ivyo abantu batakira, humura. Niba data ari we yagutumye azokwigwanira, ariko wewe nkugiti cawe data azokuzigama. Rero nje kuvuga ngo iki, icinzanye ahanje kongera ko nari yavuze amajambo, ariko nje kuvuga ngo iki, Imana irafise inzira zo kugutabara. Bagutaye yari 430 biteguye kugukurayo. Haleluya. Kandi uburyo ukugwayo uzokugwayo muri comfort. Imana ishimwe. Bazanye impunzu zo kumushirako ngaha kugira ngo agende nk'uri kwarerwa nk'umwami. Yesu we, ninde yarazize ya mpunzu zibitabagurike akamaro kazo? Ntawe arabizi. Ninde yomenya ivyo bintu utagikoresha yuko gifise akamaro? Ninde yomenya ko abantu basuzuguritse nk'abatwebwe nk'abanaka n'abanaka bogira ico bamara muri iyi si ya none? Ninde yomenya ko umuntu asanzwe ashobora kuvuga ikintu kigakiza abantu isi yose ikavyumva? Ninde? Ariko Imana mu butwari bwayo, mu bukuru bwayo, mu nkomezi zayo, ntiyita kuraba ngo mbega kiriya kimeze gute, kiriya kimeze gute. Araraba ati kirya kintu kirakwiye kandi cirafasha abantu. Rero Kristo Yesu nabahezagire bene data mwese aho muri hose, ubuntu bw'Imana bane namwe. Kwari kubatera intege gusa ndababwira ngo babatayeyo ari 4, ariko 30 biteguye kubatabara, kuko Imana irindi ijambo ryayo kandi Imana iri kumwe n'abantu bayo. Imana nibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero ni +46 768 0065 46, kandi ishene ni Shene Habonayo. Imana iduhane umugisha. Amen.